mbega none ko mwatohoje mwasanze iperereza ry'Uburundi ritandukaniye he n'ayandi maperereza y'ibihugu? Iyo bavuze iperereza niki umunyagihugu canke kubarutse vuba baba batazi neza canke batashoboye gusoma ingene amaperereza akorwa, mwobasigurira? Mwaramutse rumwe mu nzego nama nidodombera cyane bakora nabi mu Burundi n'urwo rwego rushinzwe documentation umenga rwagiye rwevuriwa kuri bagaza bagwita ngo ni suretar abasuretar canke surete nationale mu nyuma kuri ndada umenga gwise documentation ubu naho bagwise ngo ni SNR, donc renseignement service national de renseignement. Ariko je ukuntu mbona bakora nk'abantu baba thugs, akazi kamwe bakora kamwe n'akazi gakora abapolisi mu bindi bihugu, akandi gace ari nako gace kanini ahubwo n'akazi gakorwa n'aba mafia, ibintu byo gutorocaringa nta rwego rwa leta rukora torotira abene gihugu. Matter of fact mu bihugu vyinshi mission akazi k'inzego zishinzwe izo za documentation cyangwa za renseignement ahanini nukuraba nugukingira abanyagihugu. Jewe ndaryama sinitega yuko bariko baranspyinga ko canke bariko baraza kumfata, nitega ko bariko barazibira ibintu vyongwanya. Kenshi na kenshi ari nk'ivyo nk'izo za terrorism hora wumva nk'akarorero canke abaspy bavuye hanze bajya barusya baza zige zama cyber security, cyber attacks bakaba ari babijejwe amakima ari organize crime bajya usanga bafite ahantu usanga abagangster canke amamafia nyene nico bashinze kugwanya abo bantu andotre terme no guproteger abanyagihugu sukuja kugwanya abanyagihugu no kubahohotera. Bon, kandi nka torture yo urumva ico ntikiba kiri mu bintu byuko batorotira abantu, iyo ni thuggery imwe irenze urupimo gutorotira bene gihugu ngo ushinzwe renseignement kere genre de renseignement. Donc ico kintu ni budasabone ni cyane. Kwanza ndibuka AG Merrick Garland yari AG canke Attorney General Procureur General des États-Unis de la République fédérale muri Amerika, yari mu yabira haraze nk'imyaka ingahe igihe yasaba FBI ko yogira investigation amatohoza abavyeyi bariko baranka ibintu vyariko biraba mu mashure, ibintu bariko basexualize nk'abana n'ibirebire mugabo abari muri Amerika kumbure mu shama command ngaha mugabo ico gihe aba conservateurs surtout bavuze koma ufata FBI ko yunga ku bantu b'abanyagihugu bariko ba-exprime amadroit yabo selon c'est pas amendment one or something. Donc first amendment. So donc ntuzeye ariko i Burundi nkuko nabivuze umva nabo kudutortira nta akazi kabo ntawo wogenda ukitiranira n'ayandi ma agence yo hanze. Ugiye wumva nko mu Bufaransa sepa yabayijya DGSI canke DCSE, Direction Générale de la Sécurité Extérieure canke Intérieure ngo yatortiye umuntu bo mu Faransa, ico gihe bo ibara ryo bariguye canke inversement umvise ngo bariko batortira abantu muri rya M15 canke M16 muri UK canke FBI CIA muri Etats-Unis. Ico kintu ico gihe ibara ryo bariguye. Je nka hano nk'akarorero singera numva service de renseignement sinzi ngo ni nanda yitwara kuko ntaco bituraba ko bariko banegana n'abakrime yo hejuru, udukrime duto polisi amakrime yose yo à l'intérieur polisi iramenya na système judiciaire ivya torture ivyo gutohoteza abantu ivyo ntibibamo. Donc rero ntarandiriye ngo mfate ijambo Pacifique ninahazwe ariko tubwira ukuntu yagiye mu Bufaransa hanyuma akumva ukuntu mu bindi bihugu en fait donc ico ayo ma service akora. Reka tumwumvirize hanyuma twumve ico twokwiga kuma service de renseignement yo mu Bufaransa. Yego murakoze. Reka mu gutangura mbere mpere ugezo tiniki itandukaniye ko n'ivyo handi, reka mpere ku kantu kameze nk'inkuru ndakunda gucishamwo utwo nitamwo ama anecdote. Mu kwezi kwa gatandatu mu 2014 narigeze gutumirwa mu gihugu c'Ubufaransa mu rugendo namajemwo hafi indwi zibiri, ndiko ndagendera inzego zitandukanye muri ico gihugu kugira banyereke ingene demokarasi ahandi bayubatse, ahariho kuba mu nama nshingamateka na nkenguzamateka,
kuja mu nzego zitandukanye za leta, harimwo za kaminuza, harimwo ibisata vyinshi cane bijanye n'ubuzima bw'abafaransa, hariho no mu biro vy'umukuru w'igihugu. Niho rero igihe kimwe ndi mu biro mu bushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu, urabona twebwe tuvuye nko mu Burundi, muri societe civile usanga tuvuga cyane ibintu bijanye n'amaliberté publique, umwidegemvyo w'abanyagihugu. Tubivuga nko muri fokode n'ayandi mashirahamwe handi hagati y'akazi na muntu, kenshi tuba tuvuga ibijanye n'uburenganzira bw'abanyagihugu, mu bijanye no gukora amanama, mu bijanye no gukora amashirahamwe, liberté d'association, mu bijanye no gukora imyiyerekano, ya liberté de manifestation. Rero nicaye ngaho bampa ubujejwe de liberté publique mu Bufaransa. By the way, atarageza kure numva ico kintu cari ciza gusohora abantu bakaja hanze bakaraba ingene inzego zikora. Malheureusement abagenda si batiza kugenda, urumva bibavuga ngo you are preaching to a choir, urumva uri kurungika umuntu yige amategeko n'agatekazi na muntu mugabo si washinzwe kukubahiriza, washinzwe gusemerera. Or iyo usemerera udafise ububasha bwo kuvyubahiriza ntivyoroshe, urabona ko ayo mashika kigenda usanga atari effective. Ahubwo barikwiye kuza barungika abantu ba polisi, bakarungika abantu baba AG, aba ba attorney general, aba ba procureur general, bakarungika aba member of parliament, bakarungika n'abandi bantu bakaja pana kwiga ku university. Bya nahandi aja kwiga ku university ko bari muri campus batahata kintu bize ko ntibabonye ingene ibintu bikogwa, basoma ibitabo gusa nk'uko natwe tubisoma muri kaminuza. Mugabo bakarungika umuntu akakena kamara y'ukwezi, bakamwereka ngiye muri parlement ko abantu bishura bibazo, ngabana ko babaza ngo yuki umukuru wa parlement akora, ngiyi zinze uko zikora, baba bakwiye kuza barungika abarundi mu bintu vy'ihugurwa canke kumbura bakimvita abantu bakabahugura. That was a good experience kuri uyu mugabo Pacifique. Ubujejwe ushobora ko ajejwe uwo mwidegemvyo w'abanyagihugu, turicarana aramara umwanya ariko arakora, ariko arasigurira ivyo bakora uko bimeze. Ndumviriza ageze hagati yumva ndamuhagaritse, ndamubwira nti je ndiko ndakumviriza, naje ngaha nzi ko mugira munsigurire uburenganzira bw'abafaransa ingene butunganije mu mategeko, ingene mubwubahiriza, ingene bakora amashirahamwe, ariko ndiko ndakumviriza wewe ntujejwe umwidegemvyo ahubwo ujejwe kubacunga. Je numva wowe ujejwe surveillance. Abantu bamenyereye abazungu bazi uko bameze, hari igihe iyo umubwiye uzibona atukuye, ukazibona imishatsi irahagaze. Sinatahuye ikibaye ico arico, sinatahuye ko yumvise ko natahuye ivyo ariko aravuga, ko burya bagashobora kuvuga igifaransa akagikubita neza, utabizi neza ahubwo uvuga zawe nyinshi, ukanenga uriko uravyumva, ugasanga wumva amajambo ariko nturiko urumva ivyo ariko aravuga vy'ukuri. Rero nawe igifaransa nyaco yarakivuze, kiba gifobetse ibintu vyinshi, mugabo ndumviriza uyu muntu ariko ambwira vy'ukuri umwidegemvyo canke ariko ambwira gucunga abantu. Niho rero ndamuhagaritse ntambwira nti ibintu je numva wewe uri kumbwira ko ucunga niyo kumbwira ko baho umwidegemvyo. Rero nawe aratahura ko natahuye neza akazi akora kariko, aca arambwira ati rindira gato rero ngaha duhagarare, ati wewe urabona urashobora guca mu barabara yacu ukarengana, aranyereka ati hajya wahaciye, urahaca neza nta wabukozeko, n'ubu niwava ngaha mu biro urasubira urengane ntawe uza kugukorako. Wibaza yuko ivyo biza gushoboka gute? Ni gute twebwe dukora ku buryo abantu bose bari kuri irya barabara bashobora kugutegera bakakwica ntibabikore? Twe tuza kubigenza gute kugira tumenye umwase wowe ufise aha mu Bufaransa muri ino misi uzomara aha, ntumubuze ko aza kukugirira nabi? Wibaza ko twe tubikora gute? Ntimubikora gute nyene? Ati bisigura ko ducunga ibikorwa vy'abantu bose, ducunga abantu bari kuri irya barabara bose ivyo bariko baravugana, twe tuza kuba tubizi, turaza kwiga abantu bahara baribo, tukora uko bishoboka kose kugira tumenye ko atangorane uza kuhagirira. Rero mwebwe muvuga liberté publique n'ivyo muvuga ivyo vyo gusohora ivyiyumviro vyo kwidegemvya, atariko natwe liberté publique ko tuzivuga ni ugukora ku buryo izo liberté publique mwebwe muzironka. En fait ivyo kwidegemvya ivyo it's akiseta ivyo nta muntu akija kwigwanira, nta muntu akija iyo ugo n'urugamba batsinze. Niyo bavuga ngo droit inalienable, no kuvuga nta muntu akizikwaka,
kumbure haraguma ama garde fou kubera harimwo abaperezida canke abandi ba autorité bashobora kuza bakamera nk'abagomba kuryoteraho gatoyi, mugabo nta muntu akija mw'ibarabara kugira ngo ashobore kuvuga ijambo, hari ibintu baba bararenganye. Hanyuma kuri ivyo vya surveillance, ntabwo ari surveillance comme telle nubwo ubona ko ari surveillance, ni surveillance ifise objectif yo gukingira abanyagihugu en principe. Guhera washaka border security, frontiere zose ziba zicunzwe, kumbure Europe kubera ifise frontiere z'imbibe ntivyoroshe, ariko hanini haba hari border security, winjiye kuri aeroport canke port of entry, babanza baba baravye urakwije ivyangombwa, uzanywe n'iki, twereka gahunda ufise, ibintu nk'ivyo. Ikindi baba bafise gusharinga intelligence, nk'ubu nko sinzi ko Faransa bari mu bwaho ikintu bita 5i, ibihugu bitanu bigabura intelligence. Ushobora kuja muri Australia bakakubaza warigeze kuba wimwiviza muri Amerika, ngo no, bakaja muri system ati no, wewe mu mwaka wa 2021 wagiye muri USA, baragusubiza inyuma. Izo zose intelligence bagenda barasharinga, no kuvuga winjiye uri umuntu kenshi na kenshi ukumva kwanza umuntu yakoze ikibi ngo yari muri surveillance, bariko baramukurikirana kubera encore une fois amadroit ubwene gihugu dimwe agateka kazina muntu ntibashaka kugufata kubera bakwiketse, babanza kwegeranya intelligence, kandi niyo bamenye ko uri umukozi w'ikibi ntashaka kugufata ngo uri umukozi w'ikibi, bagufata kubera wakoze ikibi. Sinzi ko bifise sens. Donc bumvise sepa urya mugabo afise ivyumviro vy'ubuteroriste canke yahora agwana muri ISIS, sepa ntibashaka kugufata kubera ico, kubera kumbura ata amategeko ari abuza ko umuntu yiza kugwana muri hariya ashobora kuja muri iki gihugu. Mugabo uwinjiye baravuga ati reka tumukurikirane, baguma bakurikirana your whereabout, komsa iyo ukaciye kenshi na kenshi ukazabona bagufashe utaranatangura n'ico wakora. Ico gihe urumva uko kuntu kwigizayo inkozi z'ibibi, nuvuga bigizayo inkozi z'ibibi kugira namwe abari mu gihugu bamererwe neza. Kurya dusepa kw'ishuri ushizeho clôture ukazibira ibikoko bishobora kwinjira n'abandi bantu b'inkozi z'ikibi, abana kw'ishuri baca bidegemvya bakabona freedom. Nta kuntu urya freedom hari umuntu ashobora kuza akaba kinapinga canke igikoko co kibe mw'ishamba kikaza kikabarya. Umuntu uwo munsi abanyuguruye amaso aca anyereka n'ibindi vyinshi, arabwira ati ahugiye mwe muzi ngo inzego zicunga abantu, muzi ko ari amaserivisi de renseignement kujya muyavuga, ntimuzi ko ibintu bishobora kubacunga nk'abasitwaye ari vyinshi gose. Amakarorero k'umubankiye ambwira ati dufate nk'umuntu akora muri banki, aturazi banki wowe ufisemwo konti, igihe cose ahantu ugera ukarotira amafaranga yawe, ko banki yamiza aho ugeze, igihe cyose yatoye acabona ati muri uyu mwanya Pacifique ageze aha, aratoye amafaranga yiwe kuri ATM iraha canke yagiye kuri gishe ya banki iraha, mu banki yamaze iyo ugeze. Hari uwundi muntu mutibaza, muganga. Turazi muganga amakuru agufise ko ukuntu angana, arazi igihe wivuriza, arazi iyo utora imiti, arazi ayo makuru yose agiye araba akasambre, agiye arashirwa hamwe, akora iperereza ridasanzwe kuri wewe, aca mu bundi burero bwinshi cyane. Sanga anyuguruye amaso ku bintu ntari bwigere nibaza ku bijanye n'igikorwa c'iperereza. Bon, ivyo sinzi neza, sinzi ko yikoreshe ATM canke ugiye kuri banki canke kwa muganga canke mu yindi office ko baba barikora monitoringa. Neza ko iyo surveillance nayo bari overwhelming, naza ko benshi mu bazungu boyanka. Neza ko hariho data protection, hariho ico bita privacy law, privacy policy mu bigo vyinshi, ku buryo nko kwa muganga amakuru yaho nta muntu mu bisanzwe bayaha, kiretse kumbure habaye a criminal case, hari ka criminel, abantu bakagenda mu polisi canke procureur kumbura akagenda mu bucamanza akavuga ati ndazi yuko bitaribwa ko mbona amadone y'uyu muntu, mugabo turayakeneye kugira ngo dushobore gutohoza iki kintu. Neza ko ico kintu atari kintu atari data bagenda barasangira komsa. Ico bon sinzi ukuntu yakimubwiye, mugabo naza ko amadone muri bank situye kwa muganga ataba ari disponible à la police atumoma, ko police nayo tuyihanga ijisho, police bagomba bayihangishije kuko ntibahave barenga imbibe baza kutuvogera. Ariko icyo ukora haba hari za kamera nk'akarorero mu makona y'ibarabara, donc iyo umuntu yabuze, iyo umuntu yakoze ikibi bashobora kubona twamubonye yaciye aha isayi ni ama business afise kamera aho bakavuga ari mashaka kutwereka, harimo business privé bashaka kwikora ko ati bo iyi kirime iki kintu cabereye ngaha, dusanze umuntu yaguye ngaha kwibarabara, amashaka kutwereka footages, ama video mwafashe muri aya masaha turabe ko hari ikintu twokuramo. Hari systeme nyinshi zihari, mugabo naza ko systeme nyinshi kizira yuko ayo madone
atangwa surtout agahabwa nka leta canke inzego za leta canke z'umutekano kugira ngo zimere nk'izinkronchinga kuri privacy y'abantu bon ariko neza ko ku ma criminal cases aduze hejuru kumbura ko bashobora guterateranya information zose bafise here and there harimo usage gukoresha amatelefone n'ibiki n'ibintu mu bisanzwe ukunze gusana na FBI bariko bagwana n'izi za Apple kugira ngo bahe access ico bita backdoor akavuga ati no ivyo amategeko ntabirekuriye mugabo ikaba ari case ikomeye I don't know ariko neza ko ico I don't understand yo kiva niyo kigera niyo nyine kingana bo rero kubera ko iterambere mu bihugu vya burayi iterambere rigeze kure nko muri ibi vy'ubuhinga ngurukana bumenyi usanga ibintu byose bimeze nk'ibifatanye byose bigahanahana amakuru yerekeye umuntu ariko iwacu usanga tutarahagera nko ngaho turi uri nk'iburaya kuriyunguruza ukoresha ikarata yo kwiyunguruza carte d'abonnement gutuma winjira muri train gutuma winjira muri tram gutuma winjira muri ibi byose dukoresha mu kwiyunguruza usanga aho tuja kubifatira ya karata ugumubanza kuyikoresha bikakugururira ukinjira ivyo bintu byose n'ibintu biguma bivuga ati nakageza ayo makuru yose akaba ariko arahanahanwa mu bintu byose ico tuza gutandukanira ko n'iperereza ry'iwacu niriye iperereza ry'ahandi riracunga n'ivyo abanyagihugu mugabo rikabacunga mu ntumbero y'ukubaronsha umwidegemvyo wabo boneza ko aho haja kuba difference niniya iyo surveillance yuko ahantu hose bonye bagenda bayiraba iri muri China bafite ngo bita social credit score neza ko kenshi bayikritika abantu bo muri wese ntibashaka kuba surveiller aho umuntu agiye akoze cyose kiretse ari umuntu bamaze kubona ko hari activité iri criminose canke suspect bari kwarakwirikirana ico gihe ariko kenshi na kenshi baza kujustifia impamvu bariko begeranya amadone sino hariho data privacy mu bihugu vyinshi udashobora kuzuraha amadone meme la police batarikwiye kuja gukorekta amadone kiretse bayahawe n'amategeko ariko icavuze yuko ama-security yo mu bindi bihugu abajejwe gukingira abanyagihugu umwasi w'u Burundi ntaba ari umurundi mwene wabo umwasi kenshi na kenshi umwasi wa USA ntabwo Trump ari ku butegetsi ngo Biden ngo no mwasi wa Amerika canke Amerika ari ku butegetsi c'est pas Bush avuge ngo Clinton we mwasi wa Amerika umwasi wa Amerika avuga ko ari Iran c'est pas China c'est pas Russia n'izindi threat zivuye hanze mugabo umuntu w'umu opposer politique definitely ntabwo ari umwasi wa Amerika umuntu agize critique ntabwo ari umwasi wa Amerika umuntu agize manifestation ntabwo ari umwasi wa Amerika mbere washaka nka Snowden yatanze information ntabwo amara ko ari umwasi wa Amerika peut-être ashobora kuvuga ko yahemutse biki mugabo ndi umwasi w'igihugu ni ariyo mpamvu donc usanga sécurité idukingira kugira ngo tugire amadruwa yo kwidegemvya y'ukuri ivyo bintu mwebwe mwitwa ngo n'ubwansi jewe ubamva afise droit yo kuvuga ivyo nshatse kandi bigakingirwa nta kuntu polisi yoza kubimbuza canke ngo imyake uburyo bwo kubigira canke ngo itangwe kumviza ama conversation sinzi igihe bigeze kumviza ama conversation y'abantu hanyuma basanga abo bantu bafite ubwene gihugu bari bajya abantu baba barabo baza bakaronka ubwene gihugu umugabo ugasanga baracafise ama criminalities ibintu ama network bakorana barabumviriza mugabo kirazira mu iteko wumviriza utapinga intuze phone conversation y'abasitwaye kirazira bo basanga nabo bariko batapinga ama conversation mugabo basanga abantu nubwo baja ari nyambukira bazafise citoyenete ico gihe polisi yahazwe ko yagiye mu yabira canke ama service de renseignement kubera agiye gutapinga kumviza telefone za conversation z'abantu babene gihugu donc ziba zishinzwe kudukingira twebwe kugira ngo twidegemvye pana kuduhohotera no kutunyaga ububeho bwacu nukuvuga ntuzosanga umufaransa ariko arajugumira avuga ngo ndagowe ngo iperereza ryacu riko rirankurikirana ngo ndagowe ngo bahava banyica ndagowe bareve abanyuruzwa ivyo ntubisanga ubwo bwoba ntubusanga n'umufaransa iyo ni thuggery man wowe ico kirimo ama thugs donc kumira ngo police for what ano pana ntuzeye SNR bo ino nk'akaroro nishe umuntu gaca ntangura kwinyegeza ako kazi n'aka polisi nigomba kugaza investigation ikantora iyo nagiye urumva dufate ko nkoze sepa kamwe hari ibintu biba bijwe nka nuze
nka death threat nk'ubu ushoboye kwandika uti bo uyu mushikiranganje wa mbere je nzomurasa umunsi namubonye ico gihe kamwe mu vyanditse bavuga ati bo iyo bayita death threats babifata seriously ni polisi za kwakira iti iyi death threats wararenganye itegeko iri n'iri turaje kugufata mugabo ntabwo baronka ikintu vyo mu kinyegero kuko wakoze icyaha kiri ku mugaragaro kubera iki abantu baba bashinzwe domination bafata umuntu bakamunyuruza uja kugira kidnapping your own people that's stupid man that's stupid ariko namusanga ari karajukumira ngo service de renseignement nta nizo tuzi nkuko nabivuze cye nta nizo twigira tubona ikisozi yuko umutekano ugandi mu gihugu hagati mu gihugu ushinzwe na police renseignement ziri ko yamaka yo hejuru aba terroriste bava hanze ama cyber attack ngo nabivuze abantu binjiza ibiyayura mutwe bari organize naho nyine kenshi na kenshi usanga police yafashe ariko renseignement zishobora guhana ama information turabonye ubwato bugeze hariya ntitwamenye ikijemo ibintu du genre kandi iperereza ryiwe rimucunga ku rugero wakataraboneka uravye mu bindi bihugu iwacu naho iyo umenya ko iperereza rikuriko uba uzi ko rikuriko kugira ngo rikugirire nabi kenshi flags nibwo budasa hagati y'ayo maperereza abiri hari iperereza rikora kugira umunyagihugu wese aronke umutekano hari iperereza naryo ryo mu bihugu akujya ku Burundi hari intwaro ikinyiza abanyagihugu iperereza nyabuna rikora mu kukubuza umwidegemvyo wawe iperereza rikora mu kuraba mbega yoba yiyumvira ibyo dushaka cyangwa yiyumvira ibyo tudashaka mbega yoba avugana n'uwo tudashaka mbega yoba agendana n'uwo tudashaka ugasanga umwanya wose bakoriko uri umusenere uvuga uri mu MSD uri umuki ugasanga ni iperereza rigwanya umunyagihugu aho kuba iperereza rikingira umunyagihugu donc voilà donc iperereza c'est ça twebwe iperereza ubonye bariko barakora buri yes rero tuma kenshi na kenshi nka polisi abantu bavuga ngo thank you for your service they are to your service mbonye polisi irenganye ngira nti aho bagiye bariko barakora akazi reka nje kuryama numvise sirene ya polisi irengana avuga ubwo sinzi ikintu kibiketse bagiye kugisorting out reka nje kwiryamira very good bon nkuko navuze doranse mazo sinzi nico bakora sinzi nuko bitwa bafite iki acronyme kirekire je ntazi mugabo ndazi za FBI za M6 M16 ne sais pas izi direction générale de sécurité mu France n'ibiki ndazi nazo nyine ko zikora uri umwene gihugu ataki kosa wakoze kandi uzikoze ngo watuze premier ministre le president uri gutegura amatora uri kugwanya leta ivyo si ivyaha in the first place leta zirakuga tuzikwanye kubera tuzirwane ikindi zikorera neza baca bijajara tugomba kuba pressa utapresha ntibakora baca bararama abantu bose kwisi nuko iyo atapresha muriko ntakora neza kugira bakora ifuko tuba pressa amatora batagize neza tuja mu tukiyoganza tugatora uwundi mukandida komsa bakaba bizere so umwaka go kwikira bagarutse bagakora neza canke badakoze neza birabaraba tugatora bakora neza mugabo abantu bariko boroganza ngo batora uwundi mukandida ntasabazi b'igihugu ahubwo n'abakunzi b'igihugu bashaka ko kitwagwa dans une certaine direction donc abo biwacu je no bitaba jambazi thugs aba gangster mbega mafia bakora ubuzi bumwe n'abamafia nta kazi ka intelligence bakora voilà ico niho nohera mu kuvuga byatandukaniro warumbagije mbega mu Burundi iyo tuvuze iperereza tuba tuvuze iki mu Burundi hari inzego zizwi nkuru zijejwe iperereza bo anyway kumbura ivyo umuntu yojamo mu nyuma mu gace bashaka kuvuga iryo pereza ry'u Burundi ntabwo ibindi bihugu mu pereza ntabyo bikora uko abo oje nuvuga ko ari bajambazi nyene bo guhohotera abanyagihugu ariko kandi kenshi na kenshi nko mu Burundi usanga nka president arinuba chef d'état major nkino chef d'état major ntakihantaruye na president cha premier ministre chef d'état major ari mu vy'igisirikare nta hamaze kwigira hurira na president akazi kiwe nako mu gisirikare abapolisi akazi kabo ka polisi abapolitike akazi ka politike threat y'umupoliticien nuko atazokora neza abandi bakatora uwundi big deal aca gukora kandi kazi nibisanzwe mugabo rero nico tumurasanga iperereza ntabwo biriko itohoza abanyagihugu kuko nta threat duteye iperereza riba riko riraba ahubwo ibintu biza bibangamira umwidegemvyo ubuzima bwacu naje bituma we love them dearly alors sinzi mugira umunsi mwiza bye bye